ubanza izina Vinicius Junior rigiye kuba ubukombe muri Real Madrid. Vinicius Junior, umusore udasanzwe muri Real Madrid, ukoresha imbaraga bidasanzwe, guhatana, gukotana. Umwite Vinicius Junior. Ryari ijoro ridasanzwe ubwo ekipe ya Real Madrid yakiraga Borussia Dortmund i Santiago Bernabeu kuri uyu wa kabiri tariki 22 Ukwakira 2024. Real Madrid yari yakiriye Borussia Dortmund mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ku mugabane w'i Burayi, UEFA Champions League, maze Real Madrid itsinda Borussia Dortmund ibitego 5-2. Ese ubundi byagenze bite? Amakipe yombi yatangiye umukino isaa 3 neza zuzuye z'i Kigali mu Rwanda, maze rurambikana koko. Real Madrid na Borussia Dortmund. Ariko iyi Borussia Dortmund mu gice cya mbere yari yakamejeje, dore ko yatsinze Real Madrid ibitego 2-0. Ni ibitego bya Marindunieri ku munota wa 30 n'uwa 34 kuri Jamie Gittens. Aba nibo bafashije Dortmund mu gice cya mbere gutsinda Real Madrid ibitego 2-0. Ariko Real Madrid yagarutse mu kibuga nayo mu gice cya kabiri, maze hindura ibintu. Ikibuga iragicurika ibifashijwemo na Vinicius Junior, Antonio Rudiger, Lucas Vazquez. Dore uko Real Madrid ibitego 5 byose yabimariye mu izamu rya Borussia Dortmund ku munota wa 60 gusa. Antonio Rudiger wa Real Madrid yatsinze igitego cya mbere nyuma y'iminota 2 gusa. Vinicius Junior yahise ashyiramo igitego cya kabiri, naho ku munota wa 83 Lucas Vazquez nawe yashyizemo igitego cya gatatu, naho ku munota wa 86 Vinicius Junior yagarutse ashyiramo igitego cya kane. Mu minota 90 bongeyeho iminota 5, maze Vinicius Junior ku munota wa 94 aterekamo igitego cya gatanu. Vinicius Junior uyu mukino urangira atsinze ibitego 3 muri uyu mukino, bishimangira imyaka 4 Borussia Dortmund imaze itazi gutsinda Real Madrid uko bimera mu mikino 5. Mbere y'uyu mukino Real Madrid yari yatsinze Borussia Dortmund imikino 3 ubanganye 2. Uyu ni umukino wa 6 wirenze Real Madrid itsinzemo Borussia Dortmund. Ubwo tubaza imikino 5 Real Madrid itsinze Borussia Dortmund imikino 4 ebanganyije 1. Nyuma y'uyu mukino Real Madrid yahise ijya ku mwanya wa 9 n'amanota 6. Borussia Dortmund yo ijya ku mwanya wa 5 nayo n'amanota 6. Urutonde rusange rw'amakipe akurikirana muri uyu mwaka w'imikino muri UEFA Champions League.